turiko turagira umunsi mukuru w'umutumwa Yohani muri iyi minsi 8 turimwo ikwirikira umunsi mukuru wa Noheli. Mu kugira uyu munsi mukuru nashimye kubazirikanisha ibintu bibiri. Ikintu ca mbere Yohani uwari we, ica kabiri ububasha bw'inema y'Imana. Kuko bica biba inkuru nziza kuri twebwe ukubona Yohani iyo yavuye n'ingene vyagenze kugira ngo ashike ku bweranda dutangarire uyu munsi. Murabona ko hariho abantu baza barashirwa mu bitabo vy'aberanda, muri bo hari uwitwa Martin Robin, ntarashirwa mu gitabo c'aberanda mugabo amaze gushirwa mu gitabo c'abo bita les vénérables. Vénérable ntimuvyitiranye na honorable, si ubwoko bumwe bw'imvugo. Mugabo vénérable ni nkuko yo bari honorable mu bantu bashengeye. No kuvuga umuntu akwiye kubahwa cyane, mbere ni icyubahiro kirimwo ivy'Imana, kuko ijambo vénérer ni nkugutakambira umuntu umusaba, ego kwambaza umuntu. Yohani rero naho duhimbaza ubweranda bwiwe uyu munsi, ntimwiyumvire ngo yamye ari umweranda. Mubanze murabe iyo yavuye, hanyuma turabe n'ingene yashitse ku bweranda yashitseko. Iyo yavuye Yohani yari umurovyi. Ko yari umurovyi rero n'umuntu yari afise umwuga nk'abandi bantu bose. N'uwo ufise umwuga wo kuroba canke wo kubaza canke wo kudandaza, nawe yari afise umwuga wiwe. Kandi ntimugire ngo abarovyi bari abantu beranda cyane, ko murabona bakora ijoro. Abantu bakora ijoro nabo mu bisanzwe mu ijoro si umuntu akora ibintu vyeranda gose. Kandi bagaca badandaza, no mu kudandaza murabona abantu b'abadandaza b'ifi aharura ingene yacumukuye agashirako igiciro aravye ingene yacumukuye. Naho ifi zitaba arizo yaguze, atanga ba Yohani na ba Petero batanga gusa taxi muri Obeyere y'Abayahudi. N'umudandaza rero n'umuntu w'umwuga. Ariko dusanga Yohani yari afise muri we impengamiro n'ingeso z'urunturuntu zitwereka ko yari umuntu nkatwe. Kuko Yohani yari afise ishari. Umunsi umwe be na mwene wabo bahuye, basanze umuntu ariko arerukanisha amashetani. Ngo baca baza kubwira Yezu ngo Mukama, twabonye umuntu ariko arerukana amashetani ku izina ryawe, dushaka kumubuza kuko atari muri twebwe tukugendanira. Murumva kubuza umuntu yirukana amashetani ngo ayareke atekane. Kubera iki? Kubera gusa uyo muntu yirukana amashetani atari mu bigishwa ba Yezu, kubera atari muri twebwe tukugendanira, dushaka kumubuza. No kuvuga barababajwe gose no kubona umuntu yirukana amashetani kandi atari muri bo. Ibyo bavyita mu Kirundi ishari. Iyo ataba umuntu w'ishari yari guhimbagwa nuko amashetani bayirukanye. Kubabazwa vraiment no kwishitana yirukanye wowe ko atari muri twebwe, ntazireke izo shetani zigumireho, zigume zitoteza umuntu kubera gusa atari muri bo. Yohani murumva yari umuntu w'ishari. Si ico gusa Yohani yari afise, si ishari ryonyene, yari n'umuntu afise umwina w'ubukuru. Muribuka yuko be na mwene wabo Yakobo baje kwisabira Yezu ngo umwe yicare iburyo uwundi bubamfu mu bwama agiye gushinga. Bariyomba. Matayo we watubwira yuko babikije ku bwenge bukomeye, batuma nyina ati wewe ugenda dusabire, amwe twobyisabira abandi bo hava babimenya bakatugirira nabi. Wewe ugenda dusabire ata ntibamenye ko ari twe twagutumye. Nyina aragenda kubasabira. Kabo Yezu yarabizi. Nyina aragenda arapfukama. Yezu ati urushaka iki? Tegeka ko abahungu babiri, umwe yicare iburyo undi bubamfu bwawe mu bwami ugiye gushinga Yerusalemu. Yezu ntiyishyuye uwo mugore, aca hindukirira zambukana zibiri Yakobo na Yohani. Ntimuzi ico musaba basha. Ikarisi nzonwa muzoyinwa. Yohani ati ego tuzoyinwa. Ibatizi muzohabwa muzoyihabwa. Yohani ati ego tuzoyihabwa. Ntiyategera ivyo ari byo, mugabo yaratwawe n'inambu y'ubukuru. No kuvuga ubweranda bwiwe ntiyabuvukanye. Yohani kandi yari afite n'ivyiyumviro vy'ubwicanyi. Umunsi Yezu abatuma be na mwene wabo kumusabira indaro mu Banyasamariya.
baragiye baraca ku mihana yose y'abasanyasamariya bose, mwahe indaro Yezu, mwahe indaro Yezu, mwahe indaro, bose barabankira kuko baje Yerusalemu. Yezu ashitse arambwira ati bwa bundi bakwimye indaro nta numwe yavyemeye, none Mukama turekure duhimirize umuriro uve mu ijuru ubatongore. Kumbure barongeye ko ngo babagesera nuko bitanditswe. Murumva Yohani yari afise ivyiyumviro vy'ubwicanyi. Murumva rero uyu Yohani twita mweranda uyu munsi yarabaye umuntu nk'abandi bose. Aho rero tubuze bike, hari n'ibindi byinshi tutazi vyiwe. Mugabe ivyo bitatu gusa, ishari, umwina w'ubukuru, agatima k'ubwicanyi, ivyo byose bijana, muca mwumva yuko yari umuntu afite uruntu muri we, mbere n'ingeso mbi muri we zirimwo no kwipfuriza abandi guhona. Iyo yaza avuga ati ndabarekuye, yari kunezerwa nuko abanyasamariya bose batikiye. None Yohani kugira ngo ashikire ubu bweranda byagenze gute? Ubwa mbere bwo yiyita umwigishwa Yezu yakunda, niwe avyiyita. Ko avyiyita rero nuko yari yariyumvise mu rukundo rwa Yezu. Icambere cyamuhinduye nico urukundo rwa Yezu. Urukundo Yezu yakunze Yohani nibwo rwatumye Yohana atera imbere, aza arava mu ngeso mbi aja mu ngeso nziza, kuko urukundo ruratyorora, urukundo ruragorora, urukundo rurakuza, urukundo ruratagatifuza. Martin Robin wavuga ngo sans l'amour rien ne se purifie, rien ne se renouvelle. Ata rukundo nta na kimwe gityororwa, nta na kimwe gisubira itoto. Urukundo rwa Yezu nico cyambere umwigishwa Yezu yakunda. Yaramukunze kandi ari umunyeshari, yaramukunze kandi ari umuntu w'inambu y'ubukuru, yaramukunze kandi ari umuntu ashaka guhamagarira urupfu ku bandi. Yezu yaramukunze. Icya kabiri cyahaye Yohani gutera imbere ni ikiwe nyene yivugiye, icamyeho kuva na kera, ico twumvise, ico twiboneye n'amaso yacu, ico twihweje iminwe yacu ikagikorakora, cerekeye ijambo ry'ubuzima. Nkako ubuzima bwarabonetse kandi twarabubonye, kandi tukabamenyesha ubwo buzima bwamaho, ari bwo bwahora kwa Data kandi bwatubonekeye. Ico twabonye kandi twiyumviye rero nico tumenyesha natwe. Yohani icyamuhaye gushika kubweranda kigira kabiri nico, uwamukunze Yohani yaramwumvirije, uwamukunze Yohani yaramubonye, uwamukunze Yohani yaramwihweje, uwamukunze Yohani yaramukorakoye. Uko kwihweza, uko kumviriza, uko kubona, uko guhura n'uwamukunze nibyo byatumye Yohana bamweranda. Uwo Yohani rero ni wowe uyu munsi. Ejo narababwiye nti icambere giteza kuba arazishinga muri aya mapfungo ni guhura na Yezu. Nico mwoshira imbere, guhura na Yezu. Muzohura na Yezu mugize nka Yohani. Ico twumvise Yezu muzohura ni waba wumviriza muzohura. Ico twihweje, cyo twiboneye Yohani yarabonye, nawe witegereze ubone. Ico twihweje Yohani yarihweje n'amaso yiwe, mugatara amaso y'umubiri, amaso y'umutima, kuko amaso y'umubiri ntiyihweza, arabona gusa. Mbere hano igihe wihwisha ahangwa ico twihweje mu gifaransa banditse ce que nous avons contemplé, la contemplation. La contemplation, ukwihweza vyarahinduye Yohani. Kubera iki byamuhinduye? Kuko ico umuntu aguma yihweza aratinda gasa naco, ico uguma wihweza uratinda ugasa naco. Wocaho mwibarabara
umuvyimba w'imbwa imodoka yafyonyoye, ukaguma uraba, ukaguma wihweza ico gifyonyoke c'imbwa, mu maso hiwawe haratinda hagahinduka, hagasa n'imbwa bafyonyoye. Ibyo umuntu aguma yihweza biratinda bikamwinjiramwo, bikamusanisha nabyo. Ngusaba umwiza gasa, uguma wihweza Yezu naho reka uratinda ugasa nawe. Ubu uko mwaje musa ejo umunsi mushika, ndizeye ko babafashe ifoto, nzobereka mu gusozera amafungo, muzosaba ubudasa. Uko umuntu yinjira mu mafungo asa siko yaheza asa. Kuki ku munsi murafise umwanya ukwihweza Yezu, ukumwihweza, ukumuraba, ukumwumviriza, ukumukorakora. Ibindi byose, ibindi byiyumviro n'ibindi byose ubwenge bwanyu bwahora bwihweza bikaja ku ruhande, mukihweza uwabakunze ari we rukundo, gushikaho namwe umuzirikanyi w'umutima, umushaha, ubwenge byose bitinda bigahinduka, no mu maso rero hagahinduka. Ngici cashikanye Yohani ku bweranda, ngici kidushikana natwe ku bweranda. Nta muntu n'umwe yavutse ari umweranda, nta n'umwe. Twese tuvukana imvune z'igicumuro c'inyanduruko kigenda kiriyongera ko ibindi bicumuro, bikongera ko n'ingeso zindi mbi ziva kuho twabaye, kubo twabanye, ku byo twaciyemwo, ku byadushikiye, tukaza turabikizwa no kwihweza, la contemplation de celui qui nous a aimé, ukwihweza uwadukunze. Naho twari tumeze dute, nguko uko Yohani yashize ku bweranda, nguko uko natwe tugwiza gushika ku bweranda. Nico gituma Yohani yumvise ngo bakuru umukama mumva, yirutse ariruka arasigana Petero. Yamusize kubera iki? Suko Petero yari umutama, no, yamusize kuki? Kuko yarazi ko ari umwigishwa Yezu akunda. Ukunda ariruka rwose gusumba, naho wowe ukiri muto kumuruta, ukunda aragusiga. Yaramusize. Ubwo rukundo rwamujana yiruka gutya aja kuraba Yezu, nibwo nawe rwakuzanye uzuriruka ngaha muri fwaye. Ubwo rukundo nirugushikane kumwihweza, gushika nawe use nawe tuze tugushire mu gitabo c'aberanda. Mugabe igikuru si ukuja mu gitabo, igikuru nukubiba, nukuba mweranda. Ivyo navyo uzobishikanwa ko nuko kumviriza, nuko kubona, nuko gukorakora, nuko kwihweza Yezu kuko wahuye nawe. Sinokwibagira kubabwira ko Yohani yari iruhande y'umusaraba wa Yezu. Yari iruhande y'umusaraba wa Yezu, barasangira amagorwa, kubera ko yarazi ko yamukunze cyane, naho abandi bahunze Yohani yamugumye iruhande. Uko kuguma iruhande ya Yezu gushika no ku musaraba byaramuhaye kumenya amabanga ya Yezu gusumba abandi. Ikindi sinogisiga inyuma, Yohani yajanye Mariya iwe. Ukujana Mariya iwe byaratumye Yohana bamweranda, kuko ntiyari kubana na Mariya yamujanye iwe ngo agume uko yarari. Kuko muri Mariya niho Imana iremera kandi irerera ubweranda bw'umwana wayo. Aho Imana yaremeye kandi ikarerera ubweranda bw'umwana wayo, Yohani nawe yarahinjiye aca bamweranda. Kuri uyu munsi rero natwe dutegere kubweranda atari ibintu tuzoshikira mu mwaka uzoza, mu myaka izoza, ko hari abarindira kubaberanda babaye abatama. Ubu nkiri muto reka ninezereze, maze gusaza nzotangura nyandonde ubweranda n'ubw'uyu munsi. Jewe ndashobora kuba mweranda, wewe urashobora kuba mweranda.
gusa ni ukumenya ko bisaba kwihweza, kumviriza, gutega ugutwi, gukorakora, guhura, kunywana n'uwo yadukunze naho twari bigaba, tukongera tukakira umuvyeyi wiwe iwacu. Nguyo Yohani w'ejo, nguyo Yohani w'uyu munsi.